Ngubu ubutumwa buhawe uwari we wese akunda ubuzima bwiwe aho kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 15 Myandagaro umwaka wa 2026 ishirahamwe ry'urukundo Tanganyika Foundation rifadikanije n'abakozi ba Tanganyika Hospital babicishije mu kwinonora imitsi barahimiriza abantu kwipimisha no kwivuza hakiri kare indwara ya kansere nk'uko muganga Yohani Pascal Abaya aserukira imbere y'amategeko Tanganyika Foundation abivuga. Koko mwabibonye uno musi twazindukanye urugendo rwo kugwanya ingwara ya kanseri kuko iriko irahonya inganda mu Burundi ikazihonya abantu menga ntibabibona. Ingwara ya kanseri ni ingwara iyo ipimwe kare bakayibona itarasinzikaza umuntu ishobora kuvugwa igakira. Hari kanseri zine dukwiye guhagurukira arizo uno musi dushira imbere. Uno musi naje serukira Tanganyika Foundation ni shiramwe ridaharanira inyungu mugabo ryahagurukiye ingwara ya kanseri kugira ngo tuyipime kare tuyivure kare tuyituze mu gihugu c'u Burundi eka mbere tuyituze no mu karere kubo tuyitura. Kanseri zandukira zifata abapfasoni hariho ubwa mbere na mbere kanseri y'ibere. Iyo turayipima hakiri kare, turafise ibyangombwa, turafise abahinga, tuyivuye kare irakira. Iyo umuntu amaze gusinzikaranaho turapfufahaza tukamuha imiti ituma akira. Ingwara kabiri ya kanseri ifata abapfasoni ni kanseri y'igitereko, ico bita mu gifaransa kanseri du col. Ipimwe kare turagera tukamurika, turafise ubuhinga bwo kuyimurika, dusanze uwo yafashe bagaheza bagakurako akanyama gatonya igapimwa tukamenya imiti twoha uwo muntu igakira. Ibaye itamufashe atayara arandura naho tukamuha ikiringo cyo gusubira kumupima. Tuvuye ku bafasoni hariho rero abagabo nabo nyene ntibijajare, prostate irabahanze. Ingo bagabo twipimishe kare tuwafata amaraso mubonane n'umuyoroge, abahinga bariho bikenewe bafate naho nyene agapande k'inyama gapimwe mugwaye kansere ikavugwa kare murakira. Tuvuye kuri izo z'abagore n'abagabo hariho rero niyifata bose cyane cyane yifata mu mara kanseri colorectal. Iyo nayo nyene birasabwa ko hagati y'imyaka 45 na 50 ugire cya gipimo cyo genda kumurika mara yose nke bita colonoscopy. Basanze hari akantu kariyo bakagakurayo bahagapima. Basanze ari kansere tukagukora ku buhinga bwa none muri systeme ya Tanganyika Foundation ugaca wikirira. Dusanze atayigwaye naho katubwira duti mu myaka ibiri uzuze turabe ko atamaraso ari mu mwanda mukuru. Iyindi myaka ibiri ukagaruka. Ku munsi mwaka ugira gatanu kuja dusubira kuja kumurika kugira ngo twongere tumenye neza ko ata kintu kiri. Tukoze uko meje kubibasigurira kansere twoyigwanya tukayituza abarundi bakaramba. Nkuko nabivuze aheza ni mwijuru umugabo nta kuhahurumbira. Imana yaturungitse kwisugira ngo turangurire imirimo yayo myiza ngaha ku isi igihe kirekire gishoboka. Abandanya hamagarira uwari we wese kuza kwipimisha no kwivuza ku bitaro Tanganyika Hospital kuko bafise ubuhinga n'abaganga babinonosoye. Kubera ko imiti ya kanseri zimvye ahamagarira bene gihugu kuja mu mashirahamwe yo kuvuzanya. Mbere muri Tanganyika Foundation bakaba barashizeho ishirahamwe ryo kuvuzanya Smart kugira ngo abantu boroherwe hama barandurane n'imizi iyo ndwara ya kanseri. Eka na leta ngo yofashanya na Tanganyika Hospital bibicishije muri bushikiranganje mu vyo bujeje harimo gufatana mu nda mu korohereza abene gihugu bayo.